eske ku munsi w'ejo ino ekipe ya Barcelona y'ubwayo ni igiki duherahere wanashaka imbere ko tuba twinjira ku mukinyi FC Barcelona ku munsi w'ejo gutsinda ibitsindo bishaka kuri 4 kuri 3 ni igiki cyane kiba kigoranye kugira ngo Barcelona ishe gusezerwa ku munsi w'ejo ni hehe vyafiriye kwitwa Hans Flick ku bwabo mu majambo make ahantu nabonye nagiye kubona vyafiriye novuga je ku bwanje no biharura nko kubura amachance babuze chance babuze bahati zo gushora gutahukana intsinzi ubundi ku ruhande rwa FC Barcelona sinotora ikosa nivyo bamwe mu bakinyi ba FC Barcelona twabatora ikosa ariko ku ruhande rwa Dieter Hans Flick nta kosa je noza kuba ndiko namwagize n'umumenyereza kuko benshi bariko baravuga bati ikosa giwe nyamukuru yagiye kubeka arakora no kuza gusora umukinyi nka Inigo Martinez akaza kwinjiza umukinyi nka Ronaldo Araujo ariko twibukanye neza na neza Inigo Martinez nivyo karatanga vyiwe vyose karakira neza kandi kara kintu gwiza ko kuza gusoka kwa Inigo Martinez suko yavunitse oya yarakimeze neza ariko ikibazo cyagiye kugaragara cyagiye kuba nkigarutse kandi ubwa mbere na mbere FC Barcelona iramaze kuronka intsinzi igitsindo kigira kuri kimwe kubusa hariya kuko byari 3 kuri 2 ariko kandi Inigo Martinez nawe ubwiwe yari yamaze kuronka ikarata y'umuhondo bivuze gute rero Inigo Martinez mu minota mike isigaye kumugumiza mu kibuga byoza kuzana indi ngaruka ukaza gusanga agiye kuza kuyironka ikarata y'umutuku bikaza gutuma FC Barcelona iza gukina idakwiye gukina mudakwiye imbere y'umugwi nka Inter de Milan sha bwana Messi ni kintu utokwizera 100% gushaka gutahukana intsinzi ikintu kiba kigoye rero wewe Dieter Hans Flick rero yagombye kutita muri mutego wo kuza gukina badakwiye avuga ati rero Ronaldo Araujo nawe nyene so mukinyi mubi twoza guta kwibibi reka tumuhakanya aze kwinjira aramprasa no mukinyi Inigo Martinez kugira nawe nyene aronka kanya aze kugira ico afashije umugwi ariko bavuga ati ivy'umwanya ntibisezerana canke ivy'umupira w'amaguru ntibisezerana ariko nyene ngaho ndiko ndakumva uravuga ati witwa Ronaldo Araujo ko yinjira mu kibuga vyose nuko vyari bikwiriye kugira ngo witwe Inigo Martinez ntaronka ikarata itukura mu bisanzwe vyari bikwiriye kuza kwinjira kwa Ronaldo Araujo je nanje ubwanje ngaho nye mba numva tutonashira kuba tunahahuriza nagutega bwana Messi ubundi genda urabe witwa Inigo Martinez genda urabe abantu yinji yasohokeye Inigo Martinez ku munsi w'ejo yagiye kuba asohoka mu kibuga ku munota novuga ngo wa 76 novuga ngo uwitwa Inigo Martinez ku munsi w'ejo yagiye kuba asohoka mu gihe Barcelona nino ekipe ya Inter de Milan ari bitsindo bingahe ari bitsindo 2 ku bindi umvise novuga kugeza muri kano kanya nta ekipe nimwe yari bwabone ko ishaka kuronka intsinzi ni mu gihe kuno munsi ekipe ya Barcelona nayo ubwayo iri kiragira iki yari kiragwanisha igikombe novuga ngo cyo gushobora kuba ikiratwara igikombe cha Champions League inyuma y'imyaka irenga 10 bientôt barakwiza imyaka 11 nuvuga ngo kuno munsi w'ejo ubwanje nta hantu namwe noshobora kuba nemera witwa Hans Flick numwe bameza nemera cyane akora ibintu vyiza afite na staff nziza ariko ikosa yakoze ku munsi w'ejo kwiyumvira kukuramo Inigo Martinez atari kibazo na kimwe igezagira muge twabonye yuko kwitwa Inigo Martinez nivyo arakoresha ibintu vya physique ariko nawe yarigiye shobora ko yerekana tekinike mako afise abakomeye ariko kumwe n'uwitwa Inodio y'uwitwa Inigo Martinez n'uwitwa Paul Barsi turamaze ko turabonana neza yuko ari dio nziza isho kuri kurafasha ariko ku munsi w'ejo genda urabe kakantu kuvuga ngo bagomba bakore ibintu vyiswe ama offside uwitwa Ronaldo Araujo muge ashobora ko yinjira mu kibuga ubwiwe ikintu cyiswe ama offside abakunzi ba Barcelona bakunze gukora n'umuhora bavuga ngo uno mukinyi ubwiwe ikintu cyiswe offside hari ukuntu usanga abandi bakinyi bakora zivamwo nawe akazitamwo ubundi witwa Ronaldo Araujo genda urabe rukino ku munsi w'ejo ibitsindo 2 vyose uranyumva neza ibitsindo bavuga ngo vyatsinzwe n'uwitwa ndavuga ngo Acerbi n'uwitwa David Fratesi genda urabe witwa igitsindo cyatsinzwe cyo gutsinda wanashaka novuga ngo cuwitwa ni Fratesi hariya witwa ndavuga ngo igitsindo cyabaye cyo kugombora rugombora ruvuga ngo uwitwa Max Thuram yagerageje kuba cenka azunza uwitwa nde azunza uwitwa ini na Ronaldo Araujo uravyumva aramuzunza atera assist nziza igitsindo kiba kirinjiye yaba Dumfries na igitsindo cinjiye hari Amakosa witwa nde Ronaldo Araujo nawe yakoze abantu batavuga ngo Ronaldo Araujo kuno munsi
yaje gukora ibintu nk'ivyakoze 2024 2024 Ronaldo Araujo nawe ubwiwe vyagenze muri iyo nzira nyine uranyumva neza vyagenze muri iyo nzira kuko hari igihe nabonye nimba ni Barcelona mugire ekipe ya Paris Saint-Germain nabakuyemo yakweze Barcelona yakweze witwa Barcelona ikiba penalty witwa Ronaldo Araujo kuno munsi rero abantu benshi ko baravuga ngo Ronaldo Araujo kuno munsi urugero ari karerekana kuno munsi n'urugero utari kurerekana yuko abereye ekipe ya Barcelona urumva ino Barcelona ino munsi hari ukuntu mengo na neza Ronaldo Araujo agiye kuba yinjira nta kibanza gifise kuno munsi sinzi ko nabo maze kuri kurabibona kugeza muri kano wazi nakubwire bwana Messi Dike mbere wanashima usa nk'uko uvuga ati ivyo nashoboye kuba ndiko ndavuga kutari kurajana navyo ivyo se nivyo siguye mbere ni navyo ni navyiza bivanye n'urugero twabonye kuri Ronaldo Araujo ariko twongera tugaruke kandi vyari bigoye kubona ko Ronaldo Araujo yoza gukora aya maherere bivanye n'inkino zerutse kuba twamubonye mu kibuga tugaruke kwanza bwa mbere kuri Ronaldo Araujo ku rukino rwa Super Coupe bahura na Real Madrid yinjije remplace kandi yaratanze vyiza inyuma y'iyi karata itukura iyo ndavuga y'umunyezamu woze Chesney burya bayihe ku Barca ahubwo umenga elimini ku Barca ari abaca basora umukinyi mengo basahoye Lamine Yamal bacaza kwinjiza Ronaldo Araujo yaratanze vyiza twemeranye neza na neza yakoze ibintu vyiza Ronaldo Araujo ku rukino rwa finale nyene kandi rwa Copa del Rey bara n'umugwa Real Madrid yaraje arakina inyuma yo gusohora umukinyi Gerard Martin baca binza Ronaldo Araujo kandi yaratanze vyiza yarakinye vyiza Ronaldo Araujo nyene ku rukino rw'abahuje na Real Valladolid ndacaye ko ndaza kuri Ronaldo Araujo imikinire yatanze urukino yerekanye rwabaye urukino rwiza vyari bigoye rero kuza kubona ko iri kosa Ronaldo Araujo urumva kuko umaze kubona mu nkino zishika muri 3-4 zikurikirana ariko arakora ivyiza reko Ronaldo Araujo twari tumuzi nk'umukinyi w'inguvu umukinyi afise speed yiruka urumva kandi umukinyi ageragiza kwere mu bijanye no kuzibira bitandukanye nuko twamubonye mu mwaka weze kuri Xavi kuko Ronaldo Araujo ni umudefenseur mwiza FC Barcelona yari ifise mu gitari bwaro nk'umudefenseur bugikina muri FC Barcelona Ronaldo Araujo abuze ni kimwe conyene ari n'inguvu arafise speed ariruka biragoye kumutera contre attaque Ronaldo Araujo ariko kandi kinabuze conyene nkuko nuze mu journaliste yo kuri Ben Sport yashoboye kuba ariko arabivuga ubwonko nibwo buke afise ubwonko buriya udafise ubwonko uvuga ngo udafise ivyo rero ubwonko yashatse kuvuga ko atabwenga afise ivyo rero yabitweretse ku rukino rwa UEFA Champions League bakugwaye n'umugwi wa Paris Saint-Germain aza kubikora mu gutanga penalty canke mu kurekura ibisindo kanaka bikaza kwinjira mu kurekura abakene bapeka mutambatambara imbere muri box bikuru agarutse kandi gusubira kubikora inyuma y'inkino zigira kuri zitanu ariko akina yikurikiranya ariko atwereka ibintu vyiza yamaze kudukonvenka yuko yamaze guhinduka yaje mu bihe vyiza baje dusigaye tuvuga ati Ronaldo Araujo yamaze gufata nakaga systeme ko kushobora gushira abakinyi mu ma offside ariko agarutse kandi kwerekana ku rukino rwa UEFA Champions League ibintu bitagizene bidashobotse ariko rero bivuze guterera impamvu namuta kumwikomodiye canke Hansi Flick inyuma y'ikarata y'umuhondo ya Inigo Martinez vyari bigoye kwizera bivanye n'imikinire Inigo Martinez yarakina kandi bivanye n'umuhagarikizi yarahagarikira urwo rukino twemeranye neza amakosa menshi yagiye kuba ariko arafatirwa ingingo aza gusanga ariko arakora kuri FC Barcelona gusumba kuri Inter de Milan sinzi ko ico kintu nawe ubwawe akibonye ivyo vyavuzwe n'uwitwa Flick nayo bivuga ko ari rero maze kubona ikintu nk'ico ukaba ufise wa mukinyi w'inyuma muri axe central amaze kuronka ikata y'umuhondo vyari bigoye kwizera yuko iminota 15 yose isigaye iyo shobora guhera atarahabwa ikata y'umuhondo ariko bavuga ngo atarahabwa ikata itukura ariko football bavuga ngo kino riske nari nta kibazo ubundi kino riske nari ariko nivyo vyagiye gutuma rero yinjiza Ronaldo Araujo kuko vya bigoye kwibaza yuko Ronaldo Araujo aza gukora amanyanga mu gito amazimi nk'inkino zitanu zikurikije kandi tweke ibintu vyiza ariko amakosa wewe bwawe ntubona ko umengo harayabaye amakosa reka twagiye kuba ibitsindo vyari byinjiye ku munsi w'ejo twagiye kuba surprise Ronaldo Araujo amakosa siwe avako nije niko ndavuga twagiye kuba surprised kuko Ronaldo Araujo ariko Ronaldo Araujo nkino naguciriyemwo amazi usegarakina Ronaldo Araujo nyuma yo kuva mu mvune Ronaldo Araujo bimaze kugaragara ko urugero rwiwe ruri hasi wanashaka abakunzi ba Barcelona ko ramusaba yuko yoshobora gusohoka no muri ino equipe ya Barcelona kiva mu mvune ariko inyuma yo kumara inkino zishika muri zitanu ariko arahabwa umwanya wo gukina natanze akarorero kuri Super Coupe d'Espagne yarinjiye
yatanze ibintu byiza kuko iyo ataza kuboneka naho nyine twari guharura ibindi bintu muri Copa del Rey yarinje ndiko ndatanga mu nkino zikomakomeye yatweretse ibintu byiza muri Copa del Rey yarinje araduha ibintu byiza ariko urumva higeje kuri Real Valladolid yarakinye ibintu byiza ariko agiye kudusiriprena uno munsi muri UEFA Champions League urukino twadusize ku mutima abakunzi ba FC Barcelona basize ku mutima bari banyotewe cyane mbere wanashima no gusumba La Liga burya FC Barcelona rinyotewe UEFA Champions League gusumba La Liga kuko UEFA Champions League bariko bakwizikira ngo cinya kigera kuri 10 batako barakora kuri kino gikombe ni 15 kuko gero 2015 bagihawe n'uwitwa Ernesto Valverde muri Barcelona Luis Enrique no mumenyeza wanyuma aheka kuba ikintu gikombe cya UEFA Champions League uno mwaka reba bafisa koyoko kuko baheruka no muri demi finale kera mbere wanashima ubundi imyaka ibiri heze inyuma bo bisanga muri Copa del Rey muri Europa League aho niyo baza Europa League bagenda bakwaza bagaherayo ntibashike no kuri finale ntagiye naho bashitse no muri demi finale twana hababona nta musi mwe twigeze tubabona muri demi finale ya Copa del Rey ivyo biza gutweka gute rero FC Barcelona yari inyotewe cyane Champions League gusumba ino La Liga uri kuranyumva nubwo FC Barcelona igufata ikabura Super Coupe ikabura Copa del Rey ikabura La Liga ikaza gutwara Champions League yari gusa nkaho mengo yatwa ya treble yabo yari gusa nkaho mengo yamaze kwitwara ariko biza kurangira nayo UEFA Champions League ntitwaye ariko kutayitwara kwayo rero bagiye kubikogwako bagiye kubitumwa nuno mukinyi Ronaldo Araujo bivuze gute rero Ronaldo Araujo mu nkino zitatu ziheze zari zabibagije ubuhimbiri canke ububi yari yabakoreye muri UEFA Champions League y'umwaka uheze bako bahora n'umugwi wa Paris Saint-Germain akaza gutanga penalty idasiguriza idatahuriza uri kurumva biza kurangira FC Barcelona yari favori yo kurengana imbere y'igitsindo kimwe ariko biza kurangira Ronaldo Araujo akoze amabara iza gukugwayo no gutsindwa kubikosa ryavuye kuri Ronaldo Araujo uno musarinje FC Barcelona yamaze kwitsindira ibitsindo bibiri ku bindi uri kurumva hari hageze avuye kwinjira gusa haciye haboneka igitsindo gitsinzwe n'umukinyi Rafael Birori Diaz ho gufata ko kanya nyene okuzibira no kugwana no kugwa ko kuri ico gitsindo bakiryamira buryo kose bishoboka nkuko twabibona kuri Inigo Martinez ahubwo n'igitsindo cyo kugombora kigiye guca kuri Ronaldo Araujo ibitsindo byose byinjiye bibiri vyavuye kwitwa nde Ronaldo Araujo n'igitsindo c'intsinzi rero kandi cagiye kuronwa no mugwi wa ndavuga wa Inter de Milan cagiye guca kuri Ronaldo Araujo bice bituma rero abafana ba FC Barcelona baza kwibuka ishavu batewe na Ronaldo Araujo kwanza barashavuye kubera yuko Inigo Martinez katanga vyiza yasohowe ni kimwe ko ndagaruka ko mvuga ngo ariko Ronaldo Araujo nowe ikini ngaruka ko Ronaldo Araujo kicinjira ntibavyidogeye kuko babona ko nta kibazo kuko na Inigo Martinez yarafise karte y'umuhondo ariko abantu bakurikira football nyene neza na neza amakanya gatoye uri kurumva nacaduga kwijambo ndagomba ntunjaniranye akicinjira Ronaldo Araujo nta mwikomo muremure wahabaye kubera yuko ariko si bose amazi imisi atwereka vyiza ariko si bose benshi bazi ko ivyiza bitwa Ronaldo Araujo akora ukabishaka kumunza nibi bakora ko no mwaka uza gusanga bibi arivyo vyishi parapora vyiza ivyakora no mwaka ikibazo ndacako ndagaruka ko ni mu nkino ziherutse Ronaldo Araujo karatwereka ivyiza vyanatwibagije mbere ikosa yo dukore muri UEFA Champions League uri kuranyumva ariko no musi match yaramaze bize karakina nziza twovuga ngo Ronaldo Araujo ngo aramaze ko yerekana ko karakina urukino rwiza match zabariza hevyo kuri hari naguha akarorero kuri Super Coupe bahura na equipe ya Real Madrid ariko yatanguye mu kibuga ariko yagiye kwinjira pa ku Barcelona ikarata y'umutuku ndabeshe simbeshe ari kuri Super Coupe ahubwo ikarata y'umutuku yagiye kubirikira habwa na Yasize baza gukora Lamine Yamal binziza uno mukintu ze kandi yarakoze vyiza bahuye nande babona equipe Real Madrid kandi yarakoze ibintu mbere kumbure wanashima iyo tutaza kumuronka twari guharura ibindi kwemeranya neza kwico kintu Inigo Martinez wewe yaranasohotse mbego yasosa ababaye uri kuranyuma bona Messi Dick Ronaldo Araujo yongera aragaruka ku rukino rwa Copa del Rey yarakinye ariko nta rukino rwiza je mbamba namubonamo yakinyi witwa Ronaldo Araujo ihenge ko rya Inigo Martinez ku ruhande rwa Gerard Martin bakinziza Ronaldo Araujo muri axe central ikosa umwagiriza n'ijyahe ubundi witwa Ronaldo Araujo ahubwo byiza nivyo byagiye kuja ku rugego rwo hejuru kuri Ronaldo Araujo yego nta rugero rwiwe rwiza rwa Copa del Rey
bwana Meseri Dik nimba ari kiri kintu mupfa Ronaldo jewe sinanse ko atakoze rwiwe rwo kuno mwaka twemeranya rufise urwego rwo hasi cyane. Ronaldo je sinanse ko atakoze nabi ku rukino rwejo ariko ku nkino ziherutse zihitiye ini nyuma yarakoze ibintu byiza. Ubundi gituma je mbana ko Ronaldo urugero rwiwe ruri hasi. Nuwankuru kwa varemera ko guhiruka. Ronaldo kuno munsi genda umurabe bemeye kuba biyumvira yuko bupfuba bahengeka bitwa Eric Garcia atari umunsi umwe rigira kina kuri nimero 2 bazana runde witwa Ronaldo baramwicarika. Nuvuga ku munsi wejo ni hamwe bavuga ngo wabuze ingene usanga kuri bigenza. Reka Ronaldo ashobora kuri karagirika reka ashobora kuri karakina. Genda urabe no mu nkino bavuga ngo ziherutse witwa Ronaldo karakina. Sivyo? Abakunzi bavuga ngo naho nako ndarabira match ku munsi wejo. Ba witwa Ronaldo yinjiye mu kibuga abakozi ba Barcelona. Bavuga ati uno muhungu yinjiye nta bintu birebire tumwitezeko kubera ko ino nkino amaze karerekana ni nkino bavuga ngo zo ku rwego rwo hasi cyane ntabereye na Barcelona kuko nanagigarutse ko mvuga ngo uwitwa Ronaldo kuno munsi ahantu mubonera hagati ikintu cyiswe offside kuko nimba uwitwa ndavuga ngo Barde yabahari uwitwa Inigo Martinez abahari uwitwa ndavuga uno muhungu Paul Kubasi na Jire Kunde abo bantu bamatwe ko ramenya yuko urugero rwabo ruba ruri hejuru canke badushira umukinyi muri offside ariko witwa Ronaldo kuno munsi nawe birerekana neza neza yuko ari wa mukinyi vy'ukuri ikintu cyiswe offside mbere wanashaka si wabigarutse ko mwanya uhetse uvuga ngo uno munsi Ronaldo ni wa mukinyi uvuga ngo vyerekana ko urugero rwiwe ruba ruri hasi nako fizike yiwe ari yakoresha mugabo mu mutwe atabwe ngafise bwinshi ko kuno munsi ko kurukira ico kintu mato kibona ico kintu ni batakoma tukibona hari bwana Meseri Dik ndakubwira ikintu kimwe mbere wanashima Ronaldo ndemeranya nawe neza ku kintu cyo kuvuga turugiro rwari hasi urugero rwa Ronaldo ruri hasi kuri ino UEFA Champions League ku rukino rwa rero baye ejo ariko ikindi kintu je nashoboye kuba ndiko ndagarukako Ronaldo twemeranye neza na neza yaratwetse urugero ruri hasi kuri UEFA Champions League yo muri 2022-2023 kwa kugwana n'umugwi wa Paris Saint-Germain kwikosa yakoreye Barcelona riza kuba ribamo kufra niyo yabaye n'inzira mbere ya FC Barcelona gutsindwa gukugwana na Paris Saint-Germain mu gihe FC Barcelona yo yagaragara nkaho mengo yo yiri favorite ko ifise umutayo w'igitsindo kimwe yatsindiye mu Faransa iryo nikosa Ronaldo yagiye kuba ikarakora muri Grand Rendez-vous y'umugwi wa FC Barcelona. Inyuma y'ivyo Araujo yaragiye mu mvune. Kiya gihe ntiyacana vyake n'abafana b'umugwi wa FC Barcelona. Ariko inyuma yo kuva mu mvune agarutse yaragagaje nkaho umengo urugero rwiwe ruri hasi ntaraja forme kuko ivyo ni ibintu tuze dusanzwe tumenyereye kuri buri mukinyi wese yamaze kuja mu mvune yamaze kugira ikibazo c'imvune urugero rwe urasubira inyuma nivyo neza cyane turabizi kuri ivyo bintu twarabonye kuri ba Gavi twarabonye ndetse no kubandi bakinyi bose benshi batandukanye inyuma yo kuva mu mvune ariko uyo nyene Ronaldo Araujo inyuma yo kuva mu mvune yarahawe akanya arakina inkino zitandukanye urugero rwe rusa nkaho ruba ruko ruragaruka neza buhoro buhoro uno musi harageze aho tuvuga ati Ronaldo Araujo mu nkino zibiri ziheze muri La Liga harageze aho tuvuga ati Ronaldo Araujo nawe nyene asa n'uwamaze gufata kakaritime ka Inigo Martinez na Paul Kubasi ko gushira abakinyi muri offside ico kintu sinzi ko nemeranya nawe wowe wari bwakibone Chuko Ronaldo Araujo yari amaze kuba amaze gufata kakaritime ko gushira abakinyi mu offside wari bwakibone ntabwo nabwakibone kumurere we Ronaldo Araujo kumbure ikindi kintu mupfa ariko namukurikirana kuko ndakurikirana match ziwe n'urukino rwejo hari offside zigera kuri zibiri yagiye kuba ariko arafata ariko uranyumva ivyo rero byari bigoye kwemera yuko Ronaldo Araujo yoze gukora mabi nka yakoze muri UEFA Champions League ku mwaka wahera uri kurumva byari bigoye kuvyemera rero bivuga gute rero kwinjiza Ronaldo Araujo nimvo yuko Inigo Martinez yari yamaze kuronka ikarata y'umuhondo uri kuranyumva kandi twaraba n'imikino ya Inigo Martinez yasa nkaho umuntu akaragiza uburyo bwose bwo kwitanga ariko ubwo bwitange bwiwe uko gukora kwiwe kuko nakosa yari karanakora mbere wanashima burya ariko bivanye n'ukuntu twabonye umuhagarikizi sinovuga ngo urukino rwamunaniye ariko vyaragaragara yuko amakosa menshi yekaravuza yaza kwa affect umugwi wa FC Barcelona twamenye neza kuri ico kintu gusumba ko yofata umugwi wa Inter de Milan rero umumenyeza ati mu minota 20 sigaye bivanye n'ukuntu ndamubona Inigo Martinez canke ukuntu ndamubona umuhagarikizi
vyari kuba vyiza yuko kwinjira Ronaldo Araujo kuko nawe wa Ronaldo Araujo si wa mubi kuko uri kurabivuga uno munsi canke si wa mubi nkuko yabitweretse ejo ava atarabitwereka kuko twaca twisunga inkino zigiye kuri 3 ziheze yari karakine karaduha vyiza tuvuga ati nuno munsi ategereza kuduha vyiza ariko nico cyakindi gice giye kankavuga ati yagiye kudusiriprena twabaye surprised bivanye n'ukuntu twaci tumuna Ronaldo Araujo ibintu agiye gukora twamuheruka ko kera twamuheruka ko mu mwaka uheze ariko bavuga ati ngo ntaho kagiye uri kurumva bigarutse rero bitumye yuko bivanye n'amakosa abiri yagiye kuba karakora kuko ugerageje kuri abisito bibiri batsinze bamuciyeko iyo aza kuba ari nibwo Martinez yagiye gufuma ryamana umuntu yagiye gufuma tembana umuntu uri kuranyuma ivyo sinabiharira imbere wanashima ari n'amakosa yagiye gukora tutamuziga ko yoza ko yakora ariko birangira yakoze biza gutuma rero abafana ba FC Barcelona agashavu kaduga bituma bibuka n'ivyo yakoze mu mwaka wahera abikora muri UEFA Champions League yabibukije agahiti yabibukije akahise rero bivuze gute rero Ronaldo Araujo ariko aratweretse yuko nubwo bishobora gushika mu nkino zibiri canke zitatu ariko aratwereka vyiza uwe naho kagiye umwanya n'umwanya asubira kwigubukiza akagaruka na zangisho ziwe atari nziza bya bintu vyiwe atari vyiza byofasha umugwi wa FC Barcelona ukawugeza mu kintu cyo hejuru rero bivuze gute rero Ronaldo Araujo no mu mikinire yiwe kuzibira kwiwe uzosanga ariko arakoresha ingufu cyane gusumba ubwenge ingufu nizo zikora cyane gusumba uko yakoresheje ubwenge ariko no ukoresheje ingufu bitandukanye na Pau Kubarsi none ariko ukoresheje ingufu nukoresha ubwenge umva ko byose niwe bice biri ni FC Barcelona y'uno mwaka rero irasaba ubwenge cyane gusumba ingufu akotse imikino FC Barcelona y'uno mwaka irasaba ubwenge cyane gusumba iki ingufu nuko ya nuko kuri Ronaldo Araujo ariko ku munsi w'ejo ubwawe apari witwa Ronaldo Araujo ahandi hantu Barcelona byo byankiye kubwa uri kuragerageza kuraba ni hehe ubona equipe ya Barcelona yoba yagikuba iburi intsinzi yo ku munsi w'ejo abakinyi ba FC Barcelona cyo novuga coco kwanza urukino rwa muri mitambere niho byagikwa ariko biragorana tweka ko FC Barcelona bamwe mu bakinyi basa nkaho bagize bagiye gura n'ikibazo cyo kutamengo ntibari muri mood ariko inyuma ya deuxième minute bavuye hariya mu biyago ivyo bita ngo akamaro k'inama twarabonye Rafael Diaz aza yahindutse twabonye Daniel Olmo aza yahindutse twabonye Daniel Olmo aza gukora pressing twamubonye ko muri mite ya mbere twagiye kubona yuko nimero 10 iri kirakora kuko mite ya mbere twabona nimero 10 ntiyaboneka yaba Pedri yabariske kuza gukina witi no kuduga kuri disi kuza gufasha kuko Daniel Olmo we nta kintu karakora ariko muri deuxième minute twarabonye karakina vyiza twabonye na Jeremy Martin uretse kuzibira nawe nyene umengo yahinduye aga system yakunda karaduga no gutanga amasantre byagiye no kugaragara mbere wanashima ibitsindo bigira kuri bibiri byose santre zabaye za Jeremy Martin rero biza kurangira Ronaldo Araujo ahemukiye umugwi wa FC Barcelona nuvuga ngo Barcelona ko umunsi w'ejo bwawe uri kwaraba hari amakosa yabaye kwitwa Ronaldo Araujo byatumye na Barcelona ishobora kuba itigenza neza Ronaldo Araujo niwe yaraje habere FC Barcelona mbere bya bitandukanye nuko twari tuvyiteze kuri Jeremy Martin kwavuga ngo Jeremy Martin niwe aza kuraza habe FC Barcelona nabwo byagiye guhinduka biza kugwa kuri Ronaldo Araujo tuje kundi rero kuba byakoze Ronaldo Araujo mbere wanashima nta guciye mu bwana Messi Dike ikosa rya affecta kandi na bwana Messi Dieta Hans Flick nawe yakoze amakosa kuko niwe yabikoze mu kumwinziza umva baca babimwagiriza warekera kina neza yasohotse hinjizwa uje kuvyonga vyose nuko urundi rugenda ngo twongwe turaba ku rukino nugurugiro novuga ngo witwa Rafinha eske Rafinha yatsinze igitsindo ku munsi w'ejo cyaje gitumye wanashaka ino equipe ya Barcelona byo garagara ko umengo ishobora kubikigishora kuba ironka ino qualification kuja muri inde mu gice muri finale eske Ronaldo Araujo nawe ku munsi w'ejo ko tubona ko nako witwa Rafinha uruno rugero witwa Rafinha nawe kuno munsi ko tubona ko uwitwa Rafinha nawe Diaz cyera Rafael Diaz Beroli ugwego gwiwe nago ruradakora koroka abakunzi cyangwa uko ruraburukino ku munsi w'ejo uwitwa Rafinha ku munsi w'ejo yagiye kubabonekana neza Rafinha